Yeriko aza kukugira neza akimaliza kupata kwigamba anaanza kupinga akachagendera kwa rarasi anaanza kusema vibaya. Abo nabi Yeriko Hao ni watu wa Yeriko. Hao ni bobeshi hao ni ndio wengi. Ndio kandi mbona ngerero tatizo kumugoroba barabe Yerusalemu sioni kwa Yerusalemu ugatonda kabelulu amena Biblia yambariye Biblia imeniambia Samaria wibaba Samaria mwema achayegera umuntu ari mu bibazo achayegera umuntu ari mu marira achayegera umuntu ari mu ingeragerezwa yo haleluya Samaria wibaba Samaria mwema Yesu aregera abantu anasogelea watu wake. Abantu bari Yeriko bamaze gukobwa walishanyang'anyiwa hapa abatari bakusanga abagabo n'abagore sio wachache wa baba na wake na wanaume sema makodi waliweka makodi kote siri kode umugore kode mwanamke siri na mwanaume siri uyu uzocumenya ko amaze kuba Yeriko huyu anaishi amaze kumukoba wameshamnyang'anya abo ngo kwere gushamo kode pia tunaweka siri ndani n'amabanga y'akazi ni siri za kazi ariko n'amabanga y'akazi ni siri za kazi harimo bana akamubwira ngo sheri ndamwe sheri niho yasize hamwe ugatera basheri yanse ko bamenyekana atakiwa kujue kubwiza ukuri na kwa nta mukozi w'Imana hakuna mtu nta mukristo yuzuye mpemu yera yoshiramo kode ataweka kodi atabintu anyegeza asipokuwa anapisha ni mpagani huyo hari intanyegeza hapana vita na ficha mubijyanye n'amabanga y'akazi banana na masiri madamu wawe mu bantu mke wako mnaishi wo mubwira ati hari ibintu biri hano hapana vitu viko hapa ibi banga ahantu tuharabe kandi yovyumva angalia yokubaha n'umugore na anaweza kaheshimu kurinda gushiramo ivyo lakini kwa nini hawe wawe yokubaha kwa nini umugabo wawe yokubaha mume wako atakuheshimu tu yokubaha atakuheshimu ariko uyu muntu yamaze kukubamukovye kama mtu ashamunyang'anya au mvua kode makoti ivyo yashize ni yeye ameweka kodi ndani umuntu wese uzobana ari umugore wawe ari umugabo wawe basanga yakubisamo ivyo ameweka we makoti uzomenye ko hari ibintu yarunze hapana vitu ameficha ndani nimba ufise abana arashiramo kode kubera kubw'abana kwa sababu ya watoto sheri kode ni nasambia sheri wangu urayibona ngiyi kode ni hii n'umuntu aguhamagara ndi hano uze kwita ite utaitika kode ni haizuru kubw'abana mugabo bohava batononera amatelefone n'ibindi wewe mugabo bubizi lakini unajua na mke anajua ariko abantu bamaze gukobwa lakini watu washanyang'anyiwa bafise ibintu banyegeza vitu wanaficha bari ngaho gusa wako hapo tu umwanya muremure muda mwingi ni muri WhatsApp ni muri wa ni muri Facebook kwa Facebook no mu gatondo saa kuma k'igihugu akamuka tu hivi achacha kuraba wamwandikiye message angalia mwandikia ataranavugana n'Imana kabla hajazungumza na Mungu wo wita kwa sheri huyo anamuita sheri araza kukurinda mu modoka atakuchunga garini araza kukurinda mu ibarabara atakuchunga barabarani accident araza kukutabara kwa ajali atakusaidia mbona unaanza kuhura nawe kwa shida utakutana naye hebu oshera sumu wo muri kumwe shida nazidi ule uri kumukura he unamtoa wapi kura yo manya toa hiyo ujanja si Yeriko toka Yeriko subiri Yerusalemu Yerusalemu subira mu bwiza w'Imana haleluya subiri Yerusalemu rudi Yerusalemu aho uzovugana n'Imana pale utazungumzana na ijuru litagutabara na kusaidia aho uzovugana n'Imana Mungu Imana ikakugendera kakubera inyishu y'ikibazo uri mu ngorane ikagutabara na kusaidia uri mu rugendo ikagutabara ugeze mu gihugu cya kure Imana ikaguhama ku mutima oh haleluya abantu bari Yerusalemu watu wa Yerusalemu baripuzwa uwaona aho bagera hose wenye wanaitaka wote wanafika watu wa kutamaniwa ibikorwa bakora kwa kazi wanazofanya ari abantu bamaze kuva Yerusalemu bana watu wameshatoka Yerusalemu ugasanga kuva ku wa mbere gushika ku wa mbere tangu Jumatatu mpaka Jumatatu ariraburaniwe yeye anajitizama havuze ingorane afise aseme shida iko na mugabe ibibazo biri muri we matatizo intambara ziri muri ni vita iko ndani mwake ubonye ngo no gutekereza
Unafikiri ni kunyamaza kimya? Abyamanye ibindi bintu biri muri yeye analala na kandi bibi tena vibaya. Umuntu nawe yotekereza ujya aramenyekana. Hata kinyamaza yageze baramenyekana. Kwenye akifika yari baramenyekana. Anapita julikana. Afite umunezero. Ana furaha. Nato kwa matweka cyangwa simbasi. Anaruka na kicheko. Unapafisa amahoro. Unamuona iko na amani. Ariko umuntu yamaze gukobwa. Lakini mtu ashaka. Umunezero bawukobwa. Ashabeba. Yo. Imana ni yakurinda. Mungu akikuchunga izokurinda abantu bamaze gukobwa. Akulinde watu wa izokurinda abantu bakobwe. Izokurinda abantu bavuye i Yerusalemu bari mu nzira baciye ariko Imana izoguhushanishe nabo bakufunge nao. Izokurinde kubonana n'abavuye i Yerusalemu. Imana izokurinda. Mungu akuchunge. Imana ibarinde guhura n'abari Yeriko. Imana ibarinde guhura n'abari Yeriko. Imana ikurinde guhura n'abari Yeriko. Imana ikurinde abagenzi b'i Yeriko. Imana ikurinde ababanyi b'i Yeriko. Imana ikurinde abakoresha b'i Yeriko. Imana ikurinde imiryango y'i Yeriko. Imana ikurinde abaririmbyi b'i Yeriko. Imana ikurinde abavugabutumwa b'i Yeriko. Imana ikurinde abapasitori b'i Yeriko. Imana ikurinde abungeri b'i Yeriko. Imana ikurinde abasenzi b'i Yeriko. Imana ikurinde abaprotokolo b'i Yeriko. Imana izokurinde guhura nabo. Ariko ndasaba ijuru ngo iguhuze n'ab'i Yerusalemu. Haleluya. Iguhuze n'ab'i Yerusalemu. I Yerusalemu izoba iguhujije n'Imana. Kuunganisha na Mungu. Haleluya. Amen. Abantu b'umumaro. Watu wa samani. Abantu b'imbabazi. Watu wa rehema. Abantu baca bugufi. Watu wa kushika. Abantu bakundana. Watu wanapenda. Abantu bafashanya. Watu wanasaidiana. Abantu bababarana. Watu wanasaidiana. Abantu bababarana. Watu wanasaidiana. Haleluya. Amen. Abantu iyo bahuye n'ikibazo aca cikorera akumva yuko ari wababaye akumva yuko ari wahuye n'ingorane akumva ko inshuti yiwe ihuye n'igeragezwa ntagame ntasinzire akavuga ngo ab'i Yeriko bahagurukiye inshuti yaje nanjye ndi w'i Yerusalemu ndagomba kumukwega ndamukura i Yeriko naho yari yamanutse ndamudugane ndamusubiza i Yerusalemu. Mungu akutoe Yeriko kwa jina la Yesu. Mungu akutoe Yeriko kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Yeriko. Aza kukugira neza. Akimaliza akaanza kwigamba. Anaanza kupinga. Akategengera kwararasa. Anaanza kusema vibaya. Abo nabi Yeriko. Hao ni watu wa Yeriko. Hao ni bobeshi hao ni njoo wingi. Ndio. Kandi ngwana ngerero. Tatizo. Kumugoroba nabi Yerusalemu. Sioni kwa Yerusalemu. Ugatonda kabi Yeriko. Asubuhi anakuwa Yeriko. Kabi Yeriko. Anaishi Yeriko. Gasanga avuga nk'abi Yeriko. Anazungumza kama watu wa Yeriko. Agatambuka nk'abi Yeriko. Anatembea kama Yeriko. Akambara nk'abi Yeriko. Anakuwa kama watu wa Yeriko. Ari muri quartier. Gasanga yambaye ishusho nk'iyi Yeriko. Sura ya watu. Agera ku munsi wa Mungu agaca yambara umwambaro w'ab'i Yerusalemu. Agaca aboneka ari Yerusalemu. Anaonekana yuko Yerusalemu. Bwana tutabara. Bwana tusaidie. Ari hano umupastori kwa pa mchungaji. Akambara nk'uko umupastori. Kama mchungaji. Akavuga ngo Imana ishimwe. Bwana asifiwe. Mani habye cyubahiro. Yesu ni mwiza. Yesu agira neza. Yesu aratabara. Yesu ni Alfa na Omega. Naramubonye akora ibikomeye. Abizeye azobagirira neza. Nanjye yangiriye neza. Avuye hano kuri podium. Yageze Yeriko. Tayari amefika Yeriko. Mwahura ni Yeriko. Ukikutana wa Yeriko. Ugasanga ameze nka Samsoni. Anaangalia iko Samsoni tu. Ameze nk'abandi bose. Iko na wengine wote. Amaso bayanogoye. Watu wameongoa. Usanga ari kari karakora. Iko nafanya. Kubadakogwako. Yenyewe hawa. Ugasanga ari karihereza kamwe. Iko anajipatia kazi. Ugasanga ari mu bindi bintu. Na mengine. Ugasanga ari karakwega bakwega. Beba. Yarageze Yeriko. Alifika Yeriko. Niyari. Ndo anaishi. Arikariba. Iko anajipatia. Yaskra muremure. Ni anaiba. Muibaji wa kwa Mungu. Ndio mapendo. Araduze Yerusalemu. Amesha panda Yerusalemu. Akavuga murumva rero. Nasikia sasa. Narosesha hamwe. Bishobora gufasha abantu. Mu bijanye n'ibikorwa byiza. None rero ngomba abantu abanaba. Tuti n'abapfakazi. Muze muje mu iyo association. Ngomba kubafasha. Akabegeranya. Akabandika. Akabona rifasha. Wajya gufasha imfubyi n'abapfakazi.
ariko gatondo akabagezi Yeriko tayari amefika Yeriko, akacaja muri business. anaingia kwa business. Za mfuvyi n'abapfakazi Zile za mayatima na wajane byahereye kuri podium. ilianzia kwa podium. Ageze Yeriko Alifika Yeriko, aciye aja mu maproje anaingia katika mipango yake. Bwana tusaidie. abo bantu baruzuye bari Yeriko. Uyu munsi tugomba gusenga Imana abandi Yeriko baveyo, abo Satani yageze, abakobwe, abakubiswe, abagomba gupfa, bishwe n'abadayimoni, bishwe n'ivyaha. abo bantu bakeneye ko bavayo basubira i Yerusalemu. Ariko niba hari umuntu avyumva tere Banza nawe wibaze neza. Aho mbona turi hano muri korale naka, uri no mu yindi korale naka, uri no mu yindi korale naka, ariko uboneka hano uri iyo korale, Imana ikuravye ikubona Yeriko. Anakuona Yeriko. Ishusho Sura yako n'ikibanza urimo nafasi uko umenga uri mu kibanza cya korale naka. unafikiria kwa ariko Imana ikuravye lakini wewe ukitazama ikubona Yeriko. anakuona Ibyo biri Yeriko. unaona hivyo Uriko uravuga ngo noheza kuririmba, nikimaliza kuimba nze hahandi, so niende pale nze gukora vya niende bintu, kufanya vile nje kwiba vya bintu, nje kugira ka kabisho niende kana. kufanya kale ka kitu fulani. Yeriko Hapo ni Yeriko, bazohakurikira. utakufia huko. Biblia ngo baramukoba Biblia inasema kama basigara intere. kabakia hana kitu. N'uyu munsi hano Na hapa leo hari abantu bameze nk'intere, na watu hawana bameze nk'intere, wanabakia hawana Barakubiswe n'abadayimoni, walipigwa na mapepo. wewe yera yaragiye, Roho Mtakatifu amasengesho yaragiye, imbabazi zaragiye, urukundo rwaragiye, bagenda badasenze, birirwa badasenze, bavunduruka bagenda, bari Yeriko. wanaishi Yeriko. Imana ibaravye. Watu watizama babona nk'abantu bahwereye muri na watu walishakufa, uburyo bw'impemu barapfu, walishakufa kabisa, barapfu, walishakufa, barapfu, walishakufa, walishakufa. hariho umuntu hano Pana mtu hapa adashobora kumara iminota 5 ariko arasenga anamaliza alizama katani kwa naomba iminota 5 dakika 5 asoma Bibiliya, anasoma Biblia. Uwo yapfuye Huyo tayari ashakufa, ni intere. kama alishakufa. Oh, Bibiliya yambariye ngo Biblia inaniambia uwo muntu Mtu kama amaze gukubitwa alishapigwa aracyaharaza. mpaka kuja umulewi, mlewi, umulewi Nawe ngo yaravuye he? na alikuwa ametoka wapi? soma urara, soma aho nyene urara, soma ku murongo wa 31. hariho umuherezi Ehe, amanuka muri iyo nzira. umva n'umuherezi Ego. avuye he? Anatoka wapi? I Yerusalemu amanutse aja he? Iyo nzira y'Iyeriko, Kwa hiyo njia ya Yeriko n'abaherezi na makohani n'abalewi. na wale Imana tubabarire. Bwana tuhurumie, baramanuka wakashuka amurenga basi turavye mu bifatika, tuangalie mambo yanayotizama, turavye mu bifatika mambo yanayoshikika, ku bintu bigaragara. kwa mambo yanayodhihirika. Imana iri he? Mungu yuko wapi? Iri Mungu yuko wapi? iri mu bibanza byinshi twovuga ko iri mu mutima, ariko iri mu ijuru, Lakini iko mbinguni, ariko irakorera no muri twebwe na natumikia ndani kubera Kristo Yesu, ariko ikibanza cyayo ni mu Lakini ijuru. nafasi yake ya Noneho Mungu tuzoja si mu ijuru, tutenda si mbinguni, si mu ijuru, si mbinguni, ni hehe? Ni hejuru ni hasi? ni juu au chini? Ni juu. Shetani akorera hehe? Shetani anatumikia wapi? Akorera hano mu isi no muri twebwe n'abantu, ariko ikibanza ciwe kiri Lakini hasi. nafasi yake ni chini kuzimu. Raba abaherezi bamanuka baja Angalia he? makohani wanashuka wanaenda wapi? Baciye Yeriko kwa Shetani. Wanaenda Yeriko kwa Iyo Shetani. Shetani nani bariko Kwa baba Shetani iko. bavuye hejuru y'amabuye. Wametoka juu. Umva bari Unasema wanashukia wapi? abaherezi n'abarewi. Makohani na walewi. Umviriza rero, Sikia vizuri. umuntu ariko aragiye Yeriko, Mtu kwa nenda aca Yeriko. ku muntu bakubise Akafika kwa mtu amepigika. wasomye ubakwe wararengana, pako aramubona amubonye aciye iruhande, arirenganira, kandi n'umurewe ahashitse n'umurewi nawe agira kuno, agira ko akunda ararengana, amubonye aciye iruhande. aciye iruhande. Abarewi bose Walewi wote. n'abaherezi Na makuhani. bamaze kuva i Yerusalemu, Wameshatoka Yerusalemu. naho baca ku gikorwa Wale wanafika
gukora wangefanya nabo kazi bararengana ireka baba bamaze gushikira wameshafika Yeriko ireka baba bamaze gushikira wameshafika Yeriko nta kintu basubira kubaho hawafanye kazi ingine yo Mani kurinde kurengana igituma cy'Imana. wakuchunge akuchunge Mani kurinde. akuchunge Nibabona umuntu ukiona mtu akikora igikorwa cyiza angalia afanya kazi azoba afise agaheriye ngali na moyo wa ci Yerusalemu. moyo wa Ariko Yerusalemu abantu bageze i Yeriko lakini watu washafika nabo Yeriko bazokuba ugomba gupfa hata wakuona unataka kufa bazirenganira. watapita Uwa mbere ararenga, wa kwanza uwa kabiri ararenga. wa pili akapita Bibiliya ivuga ngo haza uwa kangahe? Uwa gatatu. watatu Uwo ngo yari umusamariya kwa Msamaria mwema w'imbabazi. mwema Ngo arahagera akafika aca aramubona akamuona ngo aramwegera. akamsogelea Umusamariya w'imbabazi agereranywa na Yesu umunyembabazi yaje akabambwa akaducungura agapfa rubi kugira dutabagwe. Imana iguhuze n'umusamariya w'imbabazi. Samaria mwema Haleluya. Amena. Bibiliya yambariye Biblia imeniambia umusamariya w'imbabazi Samaria mwema aca yegera Akasogera. umuntu ari mu bibazo, aca yegera umuntu ari mu marira, aca yegera umuntu ari mu igeragezwa. Yo haleluya. Amena. Umusamariya w'imbabazi Samaria mwema Yesu Yesu. aregera abantu akasogelea watu wake arakwegera Arakusogelea. mu bihe by'amageragezwa. Nta wundi uzobona yokwegera atari Yesu umusamariya w'imbabazi. Abandi baguhebye babazokwegera, abandi bagutaye babazogutora, abandi bakwibagiye babazokwibuka. Uje n'ingwara umusamariya Samaria azokwiyegereza. akamsogeza Hari uvyumva tereho anasikia kazi haleluya bacaramwegera akamsogelea baramwegera akamsogelea baramwegera akamsogelea bafata amavuta akakamata mafuta amavuta ya Elayo mafuta ya bamusomora ku biguma vyiwe. Umwami Yesu Bwana Yesu ibihe byose nyakati zote uri kubacamo uko unapitia by'umubabaro ya huzuni ingorane shida Yesu Yesu arafise amavuta yo kugusomora ugasubira kuba umuzima. Tuduze icubahiro kuri Yesu. kwa Yesu Haleluya. Amena. Ayo mavuta ni mpemu yera. Iyo umuntu arose mpemu yera aramuremesha, amuha amahoro, amuha ibyizigiro, amuha umunezero. Niba hari uvyumva atere haleluya. Pasike lote bamusiga amavuta akampaka mafuta kubiguma. kwa vidonda Hari ibintu byagiye na bidukomeretsa. vitu vile Bakeneye umusamariya wo kudusomora. Hari ibiguma tugenda, hariho ibiguma abantu bararwaye ibiguma, barakomerekejwe n'abantu, barakomerekejwe n'uburyo bugoye. Abantu barakenewe amavuta yo kubasomora ibiguma byabo. Urashobora kubana n'umuntu akaguteza ibiguma, ukagendana n'umuntu akaguteza ibiguma, ugasengana n'umuntu akaguteza ibiguma, ukabana n'umuntu ugakorana umuntu n'akazi akaguteza ibiguma. Ariko Yesu yaje aragusomora. Yo haleluya. Ndabona Yesu ariko aransomora. Mfise agahinda, mfise umubabaro, natawe n'abantu, ni mu bukene, ni mu ngwara, ata muntu yontabara. Ariko Yesu anzanira amavuta ya Elayo, ariwe mpemu yera, arampumuriza, arambwira amahumure. Mwana wanjye ndakuzi, ndakubabara, ndagutabara, ndakugendeye, nawe uri mu ngorane. Igihe kigiye gushika kugira ngo uzirenge. Uwo mpemu yera asomora inguma, ponya vidonda. Haleluya. Amena. Baramusomora. akamponya Bibiliya ngo amusomore Inasema akamponya inguma, akamutunza amusiga amavuta, Akamutunza. acaramwiyegeka Akamu- ibiguma byose Vidonda vyote. barabyisomora, akaviponya aramusomora, akamutunza aramusomora, akamtunza acaramukura ngaho, akamtoa hapo acaramujana. akambeba Yesu ashimwe. Yesu asifiwe. Baramujana. Akambeba. Bibiliya yambariye Biblia inaniambia. amujana Akambeba. ahantu mu ndaro nafasi ya hoteli y'abahita. nafasi ya kulala Bibiliya yavuze ngo mu ndaro Biblia y'abahita. inasema nafasi ya kulala hoteli Hapana hoteli. Hapana. Bibiliya ngo mu ndaro y'abahita.